ngorane zikomeye cyane kuri FC Barcelona dosiye y'umugabo yitwa Nico Williams. Abantu benshi baragenda baribaza bati mbe ni Nico Williams ari mu bibazo na Barcelona ni mu bibazo na Nico Williams, eske biko biragenda gute na equipe ya Athetico Club de Bilbao itari kirorosha ibiganiro. Ariko Eddie, aba bagabo bose uko ari babiri, yaba Barcelona yaba Nico Williams, buri umwe arashaka kugira aho ahurije na mugenzi we. Ariko icyo maze kubona niki, abahagarariye umugabo yitwa Nico Williams baragira bati twereke duha igicapo cy'uko Nico Williams azokwandikwa muri La Liga. Nimwaba mubona ko vyuzuye 100% taco tubazwa tani cyo tuzobaza kugira ngo umukinyi wacu yandikwe, nta kabuza araza kuza. Nico akaremegwa n'ikindi kintu c'abantu bo hafi yiwe, famille yiwe, bati ugira usige mukuru wawe muri Athetico Bilbao, pourquoi pas mutogumana ngaho, especially ko aronse n'andi ma offer gusohora mu gihugu ca Spain. Za ekipe ya Bayern zaraje, za Arsenal ziriyumvigwa ko, n'andi ma ekipe ariyumvigwa ko, ariko kwisonga Nico ahashira ekipe yitwa FC Barcelona. Gushika kuri uyu mwanya ikibazo sindiko ndakibona kuri Nico Williams cyane, ahubwo ikibazo ndagishakishiriza mu bantu begereye uyu muhungu yitwa Nico Williams. Niwo bashobora kuba bariko barazana ikibazo cyari cyo cyose kumuja mu matwi, banza urindire, ntushoke wumva ivyo Barcelona bagupropose, ntushoke ushira umukono ku masezerano, babanze batugarantise neza ko utazokwisanga muri condition zimwe Dani Olmo yashikira muri equipe ya Barcelona. Bigatuma rero Nico Williams afata umwanya wo kuyumvira kabiri gatatu, sorry yeah, kiyumvira rimwe kabiri gatatu, ateske biraza kugenda gute, ndaza kwinjira muri equipe, sinza kwisanga muri condition nk'izo umugabo yitwa Dani Olmo yashikiyemo. Twibuke Eddie, equipe yitwa Athetico Bilbao iri hafi gutangura imyimenyerezo. Nico Williams yabwiye Barcelona ati nifuza ko Athetico Bilbao batangura imyimenyerezo je ntakiri muri iyi club, twamaze kumvikana nkisanga muri club ya equipe yitwa FC Barcelona. Ariko Barcelona bakamubwira ngo ntitugarantisa ko Locate Rosenke tuba twamaze guheza byose kugira ngo uzokwisange hano. Ariko bo bakamubwira bati n'imiburiburi hari ubwo itariki 12 13 tuzoba twabisozereye. Ikibazo kica kiza, eske ko Athetico Bilbao igiye gutangura imyimenyerezo, baraza gutangura imyimenyerezo batari kumwe na Nico Williams? Ntibishoboka kuko aracari sous contrat, aracari umukozi wa equipe yitwa Athetico Club de Bilbao. Uyu munsi ni dossier igenda ikagaruka kubera yuko hari ingorane nyinshi, intambamye nyinshi Barcelona igihura nazo. Icambere kiriko kiratevya ko bashobora kugarantisa ivyo Nico Williams abamuhagarariye basaba vyose, ni urwandiko ruvuye muri La Liga rubemerera ko bagarutse mu murongo muzima wo kwandikisha abakinyi muri La Liga. Ubwo rwandiko rutaraboneka ku meza ya Barcelona, rushizwe ku mukono na La Liga, biracagoye ko Nico Williams tumubona mu mwambaro wa equipe yitwa FC Barcelona. Barcelona irashaka guheza idiri hakiri kare, Nico Williams arashaka kwidiri ihera hakiri kare akeyunga na equipe yitwa FC Barcelona, ariko biracagoreye kuri ugo rwandiko batarabona. Bisa nk'ivyamaze kurangira, ntabwo bikigoye. Inkuru ya Diogo Jota yatanguye kwandikwa na Marca, iza kuba yandikwa kandi na Mundo Deportivo. Ino Mundo Deportivo ni kimenyesha makuru cyo mu gihugu ca Espagne cegereye cyane equipe ya FC Barcelona. Yes. Banditse ngo Nico Williams renewal con Athletic Club hasta 23 minutes. Sinzi ndamwe ibiyaro buryo bisomari. Nico Williams renouvelle avec l'Athetico Bilbao jusqu'à 2035. Nico Williams ahejeje kongereza amasezerano muri equipe ya Athetico Club do Bilbao gushika 2035. Nguyu rero ni Mbappe muri deal ya Real Madrid na Mbappe na Paris Saint-Germain. Iri yongera amasezerano riza gukoma mu nkokora equipe yitwa FC Barcelona. Ikibazo duca twibaza, umfashe ugenda undabira. Clause liberatoire
ihagaze gute ku masezerano mashasha. Niba ari umukinyi yemeye ngo murangumiza kuri clause liberatoire ya miliyoni ni 68 sindavyibuka neza, biraza korohera still equipe ya Barcelona kuzana amafaranga basabwa bagatereka ngaho ku meza, Athetico Bilbao ikabahereza umukinyi. Ariko nimba ari umukinyi yongereje amasezerano clause liberatoire yiwe na ikaduga, wibuke ko ubwa mbere bamupropose bavuga ngo ni equipe kwifuza iragukeneye, bagomba ko winjira muri project yabo, emera tukongera amasezerano tugushire kuri clause liberatoire ya miliyoni 100, hanyuma Barcelona nidusigira ikintu gifatika n'ibikwifuza. Inananiwe za Bayern Dominic ziragukeneye zize zigutware, dusigarane ikintu gifatika mu mufuko natwe. Kongera amasezerano kuri Nico Williams muri equipe ya Athetico Bilbao ndabifata nk'ubuhemu. Ahemukiye equipe ya Barcelona yari yemeye gutanga no kwitamba mu buryo bwose bushoboka kugira ngo barabe ko bashobora kuregulariza ibitabo byabo, uyu musore akiyunga na equipe ya Barcelona. Sinibaza nimba Deco ari buze kubandanya inzira yararimwe yo kuganiriza uyu musore mu gihazi neza ko Athetico Bilbao ishobora kuza kubagora ifatiye ku masezerano n'igihe kirekire bafitanye n'uyu musore. Je ndibaza bwana Abduru, iyongerezwa ry'amasezerano ya Nico Williams muri equipe ya Athetico Club do Bilbao rihaye ubushobozi club ya Bilbao gusumba ubwo yari ifise imbere yo kongereza amasezerano. Yes, ku munsi w'ejo twarababwiye ko Nico abamwegereye entourage yiwe uva ngwere kuri Felix Tainta, kandi menye ko ino dossier Nico Williams muri Barca yatangujwe na Felix Tainta, sivyo? Yabaje imva yabwiye Barcelona abamva ngo abwira Barcelona ati mutugarantise nimba umusore azokwandikwa. Mugabe hakaba ibindi benshi makuru vyandika ngo Nico wewe ntari gutera pressure Barcelona kuje no kwandikwa, icakene kuja kwa Barcelona. Ariko hakaba ukudashigikirwa cyane kuri Nico na famille yiwe. Mu gatondo hadensandikwa amakuru avuga ko Nico Williams mu gatondo kakare afite inama iza kumuhuza n'abamwegereye harimo abasanzwe bakurikirana inyungu z'uwo mupira w'amaguru ndetse na famille yiwe, kugira ngo hafatwe ingingo ese arongeza cyane yonge ko ubutumwa yawe na Barcelona. Barcelona abwiti Nico Williams abagwagarariye bavuga bari kutugoza ibi nibi, wewe twarakubwiye nta kibazo cyo kukwandikisha tuzogira, rero kubwiza ingorane ziri kuzanwa n'aba bahagara inyungu zawe shwa isigaye wawe. Swat uremera uze usinye, swat uhakana. Twe Barcelona turabana dossier cyangwa se tugira iki tuyiheze. Niho Nico Williams yaciye akoranya icyo no kwita entourage yo famille yiwe. Mukanya gato ya Mundo Deportivo basohoye inkuru ivuga ngo Nico Williams yongereje amasezerano na equipe ya Athetico Club do Bilbao gushika 2035. Eddie nariko ndaraba uko Mundo babandanije bavuga. Bavuga ko clause liberatoire yiwe ishobora kwiyongera kibice 50%. Yeah. Kivuze ngo Barcelona nigisabwa za miliyoni 62 kugira ngo ibone Nico Williams. Hafi miliyoni 130 nizo zisabwa ku. Uborasabwa hafi miliyoni 130 kugira ngo Barcelona ibone Nico Williams kwande kwa Bilbao. Baramutse arabavuga ngo turafata clause liberatoire y'uyu musore. Ariko moyishoboka n'iyindi ni yuko bashobora kuganira. Ariko ikintu tumaze kubona ama equipe yo muri Espagne yemerera ibiganiro Barcelona na Real Madrid ryari ntibishoboka. Babwira bati nimwe bifi binini dufisa no muri championnat mu dutwara abakinyi bacu beza ntidushobora kubareka uko nyene uko twiboneye. Nimba ukeneye umukinyi kuva hano clause liberatoire yiwe niyi riha amafaranga tuguhereza umukinyi nta kibazo. Nico Williams
araza gufatwa n'abakunzi ba equipe FC Barcelona nk'umuntu ashobora kuba ahemutse, nk'umuntu ashobora kuba bahemukiye mu buryo bumwe canke ubundi, kuko bari basa n'abamaze kwizera ko azoba umukinyi wabo umwanya wari wo wose. Still equipe ya Barcelona niyo ari equipe kumukene iraza kubandanya iri muri course yo kurondera ingene bashobora kumwumvisha, ingene bashobora kumvisha equipe ya Athetico Bilbao ko ishobora kuba umukinyi, ariko Athetico Bilbao bo bakoze deal, baravuga bati turaza gutakaza umukinyi ariko dusigarana amafaranga yo gutegura uyundi. Nimba barabonye equipe yitwa nka Bayern Dominic ikeneye umukinyi, bakabona equipe ya Arsenal ko yokeneye umukinyi, bakabona equipe ya Barcelona ko ikeneye umukinyi, baravuga bati nta kibazo, Kazima yongereye amasezerano, ubu tuza kwicara ku meza n'uwo dushaka, uza kuduha ivyo twifuza turamuhereza umukinyi, ariko hacasikara ikintu cyo gushaka kumukinyi. Ubu nca nibaza Nico Williams aracara umukinyi yifuza ashaka kuba muri equipe ya FC Barcelona inyuma yo kongera amasezerano muri equipe ya Athetico Bilbao. Kica kibi kibazo gikomeye kuri aba bagabo, aho bari buze guhera bamuganiriza n'ingingo baza kwitwaza bamwumvisha ko bakiri muri projet zo kumuronde. Baza guhera kuki, baza gutera izihe ntambwe? Niko aberetse ko aparo yo kubi Barcelona no muri Bilbao wahishimiye yo haba kandi akaba vy'igihe kirekire. Aberetse ko hari ubucuti dusanzwe dufitanye na Athetico Club de Bilbao, ntoreka ngo butakare ngo buzimiruko kandi nitwa umwana wo muhira w'i Bilbao. Trua Niko yubashe famiye yiwe, yubashe mukuru wiwe, hari n'ubucuti no kwita ko afitanye na bamwe mu bakinyi ba equipe FC Barcelona, harimo ba Inyuma, ba Fermin Lopez, Pablo Gavila, ba Dani Olmo n'abandi. ubona ko ari nacyo kintu Barcelona ari hagaze ko cyane, ubucuti bw'aba basore bayo nka ba Gavi, ba Fermin, ba Olmo, ba Inyuma, abakinyi muri make ba Pogba bahurira muri equipe nationale. Akaba ari byo Barcelona ikoresha nk'iturufu yo kuvuga ngo turafise abantu baza kudufasha kugira ngo tumwumvishe ko agomba kuzanga. Birababaje ku bakunzi ba Barcelona. Real Madrid nibo bakunda gukoresha ijambo ryo kuvuga ngo barahemukiwe ku mugabo yitwa Kylian Mbappe ari muri equipe yitwa Paris Saint-Germain. N'abakunzi ba Barca baraza gutangura gukoresha iyo terme yo kuba bahemukiwe n'umugabo yitwa Nico Williams ko kuba atisanze muri equipe ya Barcelona mu buryo bworoshe. EDG ndayifata nka deal ishobora gucihagarara immediate. Si kuvuga ngo ahubwo ifata nka deal buca ngo ushaka kucihagarara, ni deal yahagaze. Ibimesha makuru byinshi byo muri Espagne biri kwandika ngo Nico yongereje amasezerano muri equipe ya Athetico Bilbao, fendi dossier au Barça. Oyirahetse kuko erega nako ndaraba tumwe mu tu video uko vyagenze. Uno musore inyuma yo kuva mu nama n'abamuhagarariye inyuma yo kuva mu nama n'abamuhagarariye yambaye zastira kunda kwambara igipantaro cirabura, yambara indani uyu mupira wa Athetico Bilbao acarenza ko igikofero nako igipira c'imbeho gifise inkofero acarifuka mu mutwe, baca batwereka agiye kuri vya bihome. Uribuka vya bihome mvanga bakunzi ba Bilbao baguma baja, hari igihome kiri Bilbao isana Mames kiri kowe na mukuru wiwe. Urazi ko kenshi bamva ngo bagiye mva bwa mbere bamva batanga gukuraho ifoto yiwe, nyuma yo kuyikuraho umupainter wa Bilbao ayisubizaho, abakunzi ba Bilbao baca baza bacishamo ibintu by'ibikaramu mva ngo ya Nico baragize iki barisibanganya, umupainter agaruka arayoza. Kino mpende mbara mushinwa no muri mukoreya, sivyo nabonye atari umunya Espanyol, baramubaza aravuga ngo nivyanasaba n'incuri igihumbi kwino foto ndayisubiramo, nzoguma nyisubiramo. Iyi foto rero yiwe Niko amaze kongereza amasezerano yacagenda kwijya foto yandika ko win 2035. Barcelona irahemukiwe.
baca bandika ngo Nico Williams to Barca game over. Wanashima igituma ndagwira ko Nico Williams atagiye kubandanya kinera FC nako atagiye kuja muri Barcelona. Inyuma kuva kuri ico gihome yagengira mu biro vya Athetico Bilbao aca kuracaga ipira asigara yambaye umvango cyo no kwita ijezi ya Bilbao acaniza kama amajambo avuga ngo lorsqu'il s'agit de prendre des décisions pour moi la chose la plus importante est d'écouter son cœur. Je suis là où je vais être avec les miens, c'est ici ma maison. Aravuga ati iyo hageze gufata ingingo kuri jewe icambere gikenewe nukumviriza umutima wanje. Ati ndi ngaha aho nshaka kuba ndi kumwe n'abanje hano ni muhira. Niko yubashe famille cyane gusumba urukundo yakunze equipe yitwa FC Barcelona. Niko yubashe Inyaki Williams, yubashe abamwegereye, yubashe abamuhagarariye, anubaha amasezerano n'agaciro equipe yitwa Athetico Bilbao bamuhaye. N'umwana wa club yakuriye muri club imuha vyose ayivyo yarafise. Ico Athetico Bilbao imushaka muniki nuko nisohoka giwe riza gusigara ikintu nabo basigaranye. Yongereje imyaka 10 bwana banzo fate ku matwi. Yongereje no kuba ko gushika no mwanya Nico Williams yongereje imyaka 10 canke se yongereje amasezerano imyaka 10. Clause liberatoire ya miliyoni 58 ica yigwiza ko nakangahe na kabiri. Kuko icatuma zikwira miliyoni 62 nuko hacajamwo ibintu by'amabonus bivara mu miliyoni zishika kuri 4. Rero nico gituma vyakwira miliyoni zingahe miliyoni 62. Rero mu masezerano Mashahsa niko yasinye muri Bilbao gushika 2035 harimwo ko ino clause yiwe ya miliyoni 58 bavuze clause zo bonus zivamo. Yes. Clause ya miliyoni 58 yigwiza kabiri. Yongoka kibice 58 nako 50 kwijana. Bisona ko miliyoni zingahe abwo yonge kwako miliyoni 20 nako 29 kuko ni 50% clause liberatoire yari hari. Clause liberatoire zari miliyoni 50 n'umunani. Yes. 50% nongo ica kabiri cha miliyoni 58 miliyoni 29 bisona gushika no mwanya Nico Williams acaja kuri clause liberatoire ya miliyoni 87 muri equipe ya Athetico Bilbao. Athetico ishaka amafaranga kuko kumukinyi nka Nico sikibazo cha projet nikibazo c'amafaranga kubwawe. Sikibazo cha projet nikibazo c'amafaranga kuko wibuke ngo na Barca barayibwiye bati ariko nibuke ko Athetico Bilbao yigeze kuvuga ngo on préfère le Bayern plutôt que le Barça. Voilà. Ati yo tumaja muri Bayern hakaja muri Barcelona. Suko bifuza kumugumana cyane nk'umukinyi bakeneye muri projet. Ahubwo n'umukinyi bifuza ko yogira icabasi. Kuko Bayern nayo barayibwira ngo turaganira nta kibazo. Turavugana. Turabaha umukinyi mugihe nabo muza kuba mwamukonvense. Ariko Barcelona bakayibwira ngo nta kintu mwe turi buze kuvugana. Clause liberatoire ngiyo riha amafaranga mutwara umukinyi. Kivuze ngo niba yongereje amasezerano clause liberatoire yiwe ikaduga ni equipe ya Athetico Bilbao noneho yiteguye kumviriza buri muntu wese aza kuza avuga ngo niko mu mushaka mwibiki. Ariko n'ubundi niyaza ari Barcelona baribwira bati clause liberatoire ngiye ubu ntizikira 58 ni 87 canke zirenga zana amafaranga umutwara umukinyi. Barcelona nayo sinayibona muri iyo shusho ya equipe ishobora kuza gutanga amafaranga kuri Nico. Hari abakinyi benshi bari shwa ya kabiri shwa ya gatatu kuri equipe ya Barcelona bashobora kwinjiramo. Twibuke ko ba Marcus Rashford ntivyigeze biba off, ba Luis Diaz
uyu munsi biraza hariho Luis Diaz hariho Luis Diaz bari bavuye muri dossier bivanye n'uburyo Liverpool yari kwasaba gukurako ico no kwita clause hafi ya miliyoni zirenga 80. Hariho dossier ya Marcus Rashford yari hari, ariko mumenye ko hariho na dossier ya Rafael Leao wa AC Milan. Yes, kandi Rafael Leao aranazimvye we biroroshe kuko harimo uko bagomba guca babasaba uwitwa Ronaldo Arroyo muri equipe ya AC Milan. Kugira ati muraduha Ronaldo Arroyo tubahe umugabo yitwa Rafael Leao haraba swap deal mugira amafaranga make mutwongera. Kivuze ngo Barca nimba itakibona Ronaldo Arroyo muri projet yo kwemera ko bamutanga bakabona Rafael Leao. Kandi nagira ndakubwira ikintu kimwe, uramutse urubona Rafael Leao ahantu wari kubona Nico Williams nturagahomba cyane. Sinibaza ko biza koroha Barcelona kuja kuri Rafael Leao. Ntayindishwa kuko izindi zose bari ngo bazihojeje gushikura umwanya je ne pense pas ko idiri nivyo Rafael Leao wewe Milan niyo mwempoza kuguma mwino projet yabo kuko ni projet itamugarantisa kwizomugira umukinya akomeye. Mugabo nawe igiciro kirejuru y'150 muri clause liberatoire yiwiwe, kandi equipe mugigisa amasezerano hari clause liberatoire. Equipe ica kwihagarara ko ngo clause liberatoire yanyu turayikeneye. Yes, nikina cukacura mbega hari umubano uri hagati ya AC Milan na equipe FC Barcelona, kuko no muzi jewe ndi kubona ngo nimba Barcelona rikeneye umusaruro mu kinyo ku ruhande mwiza ubuze Nico Williams ukazana Rafael Leao uri Barcelona ubuzanye profile irenze meme wanashimania Nico Williams. Yes, mugabo eske ubwo Barcelona niyagiye kwa Nico Williams kwera ko Rafael wowe yarazimbye. Hari byinshi byatumba Barcelona umunsi bari kwa Nico Williams. Mwana w'umunyespanyol igiciro cari gikikana mwana w'umuhira. Igiciro no vongo gitwa hamande yuwo bari muri duel yabo bari muri duel kuko yari Luis Diaz yari Rafael Leao yari Nico Williams. Rafael Leao hafi miliyoni 150, Luis Diaz miliyoni 80, uwo bita Nico Williams miliyoni zingahe. Barcelona munsi kugurisha Ronaldo Arroyo suko baba bakene mukinyi Ronaldo Arroyo aramutasotse muri FC Barcelona nuko bavuga bakene kwinjiza zya miliyoni 60 niki. Yes, sivyo bisobanura ko deal ya Nico Williams yari nyinshi kuri FC Barcelona mu bihe byinshi mu bice byinshi muri make. Yes, mu buryo bwo guspendinga bike ku isoko akaba n'umukinyi yemeye ngo ayo muza kumpemba ndayakira, sivyo? Eske Rafael Leao urashobora kuza kumuzana muri Barcelona mubwire ngo urafata miliyoni 7 canke 6 ku mwaka? Nkuko Nico Williams yari karavyemera. Biza kuba bigoye Rafael Leao ntaza kuza munsi ya miliyoni 10 ku mwaka aza gufata. Ayo mafaranga uri buze kumutanga ko muri equipe yitwa AC Milan ntaza kuba make. Même si bakubwira ngo duhe Ronaldo Arroyo twongere ko amafaranga make muri buze kuduha, nubundi sindabibona nka amafaranga ari munsi ya miliyoni 30, sivyo? Rafael Leao ni profile ubwayo yivugira. Ivyo bikogwa yarabikoze twarabibonye, n'umukinyi ushobora guheka club mu gihe vyanse nkuko Nico Williams ashobora kubikora. Ariko Barcelona bakaraba bakavuga ngo twebwe mu muco wacu tuzi kubaka equipe ishingiye cyane ku muco w'Abaespanyol. Nico Williams umu-Espanyol dushobora kwintegra hano iwacu akazofashanya n'abandi muri equipe nationale. Iyo Barcelona imeze neza Rahoyi bimeze neza. Iyo Barcelona ibonye umu-Espanyol mwiza imbere muri Espagne bagerageza kumuzana akiyunga hamwe n'abandi beza bafise hano uyu munsi. Sinibaza ko uyu munsi Barcelona yo bigiye kubandanya kubakira cyane kuri Nico Williams nk'umwana wo muhira, ahubwo baraza kuraba ibisubizo biri buze kubafasha kwitwara neza ubwabo nka Barcelona. Rafael Leao ni mwiza
Luis Diaz ni mwiza, Marcus Rashford ni mwiza, ariko buri umwe wese arafise icarusha mugenzi we n'itandukaniro ritandukanya Rafael Leao na Luis Diaz na Marcus Rashford. Twa turi kwimbira kuri Rafael kuko nta kintu kimwe kiri kwerekana ko Barcelona bashaka kuja bacinya inyuma ya Rafael Leao. Bari mu bakinyi bago ari mu bakinyi bifujwe no na Barcelona gukomeza buno busatirizi bwabo kugira ngo bikundera Rafinha garuke muri poste yiwe yakinye cyane muri United. Yes. Nivyo yaratanze umusaruro ari gukinishwa ku mpande mugabo bona ko ari hahandi numva ngo ahengese cyangwa iki niki uno munsi Barcelona ikavuga ati uko biri kose nitwamara kuronka uburyo tugarura Rafinha ku nimero 10 dushobora kuronka umusaruro mwiza unarenze uwo Rafinha yadeho no mwaka ari ku nimero 10. Ni ubufatanye kudandaza iki niki mugabo no munsi reka tuvuye ikintu hari amakuru kuvugwa ko burya deal ya Nico Williams deal ya Nico Williams ntabwo ari kibazo cy'uburyo n'amafaranga ya Barcelona kuko Barcelona bo bari barakerereza vango baravuze ibintu byabo baravuga ngo inyuma ko tumutakaje muri sezihezi no train vango na train yiwacu zosura kugaruka kuri Nico Williams twaraparitse yankakurira twarugaye train twarabananije n'ahandi mugabo kubwo ubucuti bwari hagati ya Joan Laporte hamwe na Felix Tainta ubusanzwe ahagarariye inyungu za Nico vyabaye igihe kirekire ranturage ya Nico bivuga ngo icatumye Barcelona igaruka muri no dossier ya Nico ni entourage ya Nico cyane cyane no mu aja wiwe yakonvetse Barcelona kubuho vyanka vyakunda bivuga Barcelona itegereza kugira iki itegereza ku murongo ibintu ngo bitatu bitumye Barcelona itaronka Nico hari Joan Laporte amwe mu makenga make yaramufiseko kuri Nico hari Athetico Bilbao uburyo mvago badindije transfer yiwi muga Barcelona abereka ko iri capable kuriha clause liberatoire meme nguruhande rugira gatatu rutumye nikaterekeza muri Barcelona rurakomeye ni Nico bwiwe n'abamwegereye. Yes. Kuko Barcelona yabwira Nico ngo itariki 9 z'ukwezi kwindwi uraza ko witwa umukinnyi wa Barcelona. Mugabo entourage Nico ego turavyemera muga mutugarantise twereke ibi twemeza ko Nico muzogira iki muzomwandikisha Barcelona ati none turi kwa konveka twarabwiye tuzomwandikisha ivyo bintu byo kubereka ko tuzomwandikisha niki baramubwira Nico ati Nico kugira twe turi seriye ni tutakwandikisha tuzoshiramo clause muri contrat yawe ivuga ngo ni tutakwandikisha uzoba ufise uburenganzira ijana kwijana bwo kuja muri equipe wifuza iyo equipe izo dusubiza ni miliyoni 36 tuzatwagize twagutanze nta kindi kintu amafaranga tuzatwatanze tukwinjiza niyo equipe izo dusubiza nkikuguze igukuye meme no muri Bilbao mugabo entourage ni kuki iyo yigasaba Barcelona ati oya ivyo nibikwiye ahubwo mudushiriremo ko muri clause liberatoire ya Nico ni mutamusinyisha azogira ku buntu equipe yose imva ngo ahantu hose yifuza nako miliyoni 36 muzasha muziho azobagiye free batarato ya ati twego kuri equipe tukeneye kutagwa mu bibazo by'uburyo n'amafaranga ivyo bintu bitwokwishira muri vyemera nitwovyemera ati rero gihari rero ko mwasi ivyo tuwa propose namwe byo mu dupapaje tukamva ngo tukavyanga genda rero mufata ingingo yayo swate no kuza muri Barcelona canke se no kubandanya mu zindi nzira ziwanye. Yes. Ingingo rero ifashwe niyo myaka 10 yongewe kuri contrat ya Nico Williams gushika 2035 clause liberatoire yiwe yongewe ko ibice 50% vya clause yarafise no munsi. Uwo ni Nico Williams ariko equipe igomvye guhemuka
ndavuga equipe ya Athetico Bilbao nivyo bashobora kuba bamuganirije bakamukonvenka uko haguma, ariko hari gihe umukinnyi afata decision Edi bikazorangira yiyumvira ngo kubera ko inafashe decision nkuko twabonye Neymar avuga ngo kubera ko inavuye muri equipe ya FC Barcelona. Uyu munsi ntiyunze na equipe ya Barcelona, nta hantu agiye, agumye muri equipe ya Athetico Bilbao, ariko uyu munsi ndemeza neza meme na Bayern rega ngo reka turabe nta muri bake Nico yongeje amasezerano kugira ngo muri Bilbao nta ntinde equipe ari kujamo. Meme Bayern nayo niri capable yo gutanga izo miliyoni, nayo ntabwirikira bibona abo we baramubwira ngo konvenka equipe yawe tuyiha amafaranga ahuye n'ibyo nayo twifuza gutanga, hanyuma nawe uzufate miliyoni 12 ku mwaka. Sivyo? Iyo ni equipe ya Bayern. Arsenal, Chelsea barakubwira ko nazo ziri muri iyo nzira, ariko zo ziricaye ziratekereje nta kintu ziriko zirashaka no kubivugako. Kivuze ngo Nico Williams next season amahigwe menshi bice birenga 85% ashobora kubandanya muri equipe ya Athetico Bilbao, ariko sinibaza ko ari umukinnyi azoba muri projet ya Athetico Bilbao vyo gushika muri iyo myaka yose. Edi Nico no mukinnyi mwiza, kandi abakinnyi beza babegwa no gutwara ibikombe, kandi ibikombe hari ama equipe bitwara. Muri Espagne urabizi atari Barcelona ni Real Madrid, atari Real Madrid abari equipe ya Barcelona. Ataraho no gusohoka igihugu ca Espagne akaja kuronderera hanze ya Espagne, mu Bwongereza, mu Budage, mu Butaliyani n'ahandi. Ariko sinibaza ngo ni yihe mpamvu nyamukuru uri ni kushobora gufata decision kuvuga ngo vyiza ndaguma muri equipe ya Athetico Bilbao gusumba uko noja muri Bayern, gusumba uko noja muri equipe ya FC Barcelona, gusumba uko noja muri equipe ya Arsenal. Sinizera ko equipe yitwa Athetico Bilbao ariyo yo bifise projet nziza gusumba ayo ma equipe yose. Sinizera ko hari ikintu kidasanzwe ushobora gupresenta imbere ya Nico Williams uri Athetico Bilbao umwumvisha ko ashobora kuhaguma, uretse ikintu kimwe Edi. Uri umwana wacu wakuze tubona, twateguye, twareze, tukuremamwo niko twari twifuza, nawe uradukundira uba niko twifuza. Twubahe, dukundire, ugume hano muri projet yacu, ni wanagenda uzogenda hari ikintu dusigiye. Ni wagenda uzogende dufise ikintu tuza gutwara ku isoko natwe tukurondera undi mukinnyi ashobora kuza kwambara umwambaro wa Athetico Bilbao. Abari hafi yiwe, famiye yiwe, abamuhagarira bakamubwira ngo raba Nico, iyi ni Bilbao yakureze. Aba nibo bakugize uri uyu munsi, ntubatera akagere, bakundire, bumvire. Ugende utari wa muntu usize umwuka mubi n'ikibano kibi ahantu wabaye, ahantu warerewe. Dossier niko ndayibona muri iyo angle gusa hari amakuru yanditswe na Diaro Sport. Ikindi kimenyesha amakuru cegereye hari Barcelona kivuga ko famille na entourage ya Nico yoyo yari yamaze ko yemerera umusore guhitamo uko ashaka. Yari yamaze ko yemerera umusore guhitamo uko ashaka. Mugabo ngo hari bamwe muri famille cyane cyane uwo bitwa Inyuma Williams we ntiyavyumva uburyo umusore yerekeje muri Barcelona. Ni nawe Athetico Bilbao ahanini yavance. Ngo iri mu migwi yiyumvira ko Barcelona n'umukeba bakonkira sikini. N'umukeba mu buhebe. Aravuga ati nk'umwe na Barcelona yari gukinirwa na Nico yamare bakantira muziki ibitsindo 6. Harimo bingahe bya Nico n'ikibazo. Rero ino dossier kisigaye kwiyumvirwa nyuma ya Barcelona n'igiki. Tuvuga ko Nico Williams ahemukiye Barcelona canke se afashe ingingo yo kubwiwe. Kubgaho ingingo yo kuguma muri Bilbao akanga offer ya Barcelona, akanga projet ya Dieter Flick na Joan Laporta. Mu myaka 2 kurikirana abenze by'umwihariko ino equipe encore une fois akaca yongeza amasezerano y'igihe kirekire nk'iki. Ubwo nibivuze ngo reka nongeze imyaka myinshi na close ndende igiye muzokumva muri aba boss abari muzogarukira
mubishaka mutabishaka muze mureke je kwa Bilbao ni muhira mba ndi kumwe n'abanje ndaryohewe ndameze neza cyane nza kubifata nk'ubuhemu muri kote ya mbere ivuga ngo kuki warindiriye yo reka sha tuwaririmbira karimbo karanda byibure wabijeje bitangaza yambika uruhu rw'ibarsa wacanye muri rutazima Nico yabijeje bitangaza Nico arabahemukiye mu buhe buryo rero n'umukinyi yabijeje ko azobana nabo bituma ibiganiro byose bariko barakorana n'umugabo yitwa Luis Diaz Marando bihagarara sivyo bituma bareka kuja gutira umugabo yitwa Marcus Rashford bituma equipe y'AC Milan ibaha muri make mu kintu cyavugwa inyuma y'ino dossier ya Nico Williams hari kuza kura uburyo kuko uburyo Rashford yari kwinjira muri Barcelona uburyo Nico Williams yinjira kwa Barcelona nibyo baba bakeneye ko ntibyari bisa byari ibintu bitandukanye services zitandukanye byari services zitandukanye ahubwo no munsi baretse kwimvira kuri Luis Diaz bareka kwimvira kuri Rafael yao bimvira cyane ku mugabo yitwa Nico Williams yes kuko bari bamwe mu masore bakenewe ndetse bashobora gukoreshwa mu ruhande rumwe Nico iyo aza kumenyesha Barcelona kare ko atari bwiyunge nayo Barcelona yaramaze kubona igisubizo cy'uko bazobaho mu mwaka ukurikira kundi mukinyi wari we wese ashoboka bitumye Barcelona igaruka mu cyumviro cyo kuvuga ngo mbe ubu haraza kubanda turasubira kure bo twabanje kuvugisha mbere biranga turaja kurondera irindi zina rishasha turaza guteza izihe ntambwe nka equipe ya Barcelona amemta ahemukira abakunzi ba equipe ya Barcelona Barcelona hari ukuntu abakunzi bari bamaze gushira mu mutwe bakiyumvira ngo tuzoba dufise Nico Williams uruhande rumwe urundi ruhande Lamine Yamal tuzozimara babandi bahariye hakujya ntiriwe ndagaruka mu mazina muri Real Betis bizoba ari bindi bintu ngana urahanga ni muri Real Betis Real Betis n'ikibazo akavuga ngo tumaze iminsi myinshi dufise inyota ya za Ligue des Champions kuri ubushobozi bwa Nico Williams hari ico dushobora gukora raba uko bakuwe muri Ligue des Champions na Inter yametrije umwana yitwa Lamine Yamal ariko twarabonye ukina na Spain Lamine Yamal wamufata ukamugumya ariko niko ntibishoboka ni wafata Nico Lamine Yamal biza kuba bigoye hari ikintu rero cicizere abakunzi ba Barca bari batangwe kwirema mu bwonko no mu mitima bavuga ngo tuzoba tumufise turaje tube equipe ikomeye babandi ntibikibaye bine canke bitanu muri Ligue des Champions tukivuyemo uko twiboneye tuzoba dufise club ikomeye ifise ubushobozi bwo gutanga byose twifuza nk'abafana ba equipe ya Barcelona uyu munsi nta mufana afise agahinda kenshi mu mutima nk'abafana babiri muri uyu mwanya umufana wa Liverpool umufana wa equipe ya Barcelona abo bafana uyu mwanya barababaye bumva agahinda bumvisha hano umufana wa Liverpool acumva ngo no munsi Barcelona iragere itereka intwaro zose kuri Luis Diaz bati inyuma yo kwiburira umusore wacu Luis Diaz arashikiriwe nta kindi kintu kiza mu mitwe direct mu gati Luis Diaz arashikiriwe mugabo ugereje kuraba nimba ari kibazo c'amafaranga bimwe mu bibazo byatumye Nico ataja kwa Barcelona mu gihe tukaba tuzi ko Luis Diaz Maruranda azimbye gusumba Nico ubwo kandi tukaba tuzi ngo Luis Diaz we yashizemo umuhate wo kumva ko ashaka Barcelona gusumba ko Nico yashizemo umuhate nibyo na Nico yashizemo umuhate mugabo ugereje kuraba dossier ataka kuvugwa cyane kwa Barcelona yari ya Luis Diaz Luis Diaz za kwakogwa ko n'imyaka za kwakogwa ko na projet za kwakogwa ko n'amafaranga bahava baja kuri uno musore bitwa Nico Williams twakoze amademba menshi turabati mbega uno munsi nimba kwisoko kwa Barcelona hari Nico Williams hamwe na Luis Diaz eske ninda kuye kuja muri no projet ya Barcelona turaraba dusanga Nico Williams afise amahigwe n'umunya Espagne n'umwana akiri muto très proche n'abakinyi ba Barcelona famille niki mugabo no munsi bihagazemwo we kwambwira ko biza kuba novuga ngo Barcelona icihindukiriza amaso kwa Diaz no burya zindi
nubwo itari buze guhindukiza amaso kwa Diaz twumve ko tunemeranye ko Barcelona irafise ubushobozi bwo kubaho uwundi mwaka umwe itararo hundi mukinyi yinjiza mu hajya mu rujya ruhande sivyo Rafinha yaraprovye ko yokina rujya ruhande agatanga umusaruro nubwo Dieter Flick amurondera mu numero 10 ubusatirizi bwa Barcelona rega ntitwirengagize ko Barcelona yarongeye mu wundi mukinyi yitwa Rooney kubera ko tutamukonta mu bakinyi Barcelona izokoresha uyu mwaka arimwe ari hajya inde Rooney ari hajya kandi gasore gashasha kavuye haya kavuye muri Dinamo Zagreb nagakinyi keza gato kandi katazoshira kuri pressure equipe yitwa Barcelona Swedwa kivuze ngo Barcelona barafise n'amahitamo kuvuga ngo kuri risoko mukinyo ku ruhande reka twireserve nta mukinyi dukeneye reka twicare dutekane turindira isoko rindi rikurikira ryo mu kwezi kwa gatandatu rizoza ryo riduha iziheshwa gusumba uko nobona Barcelona iciye ishuha umutwe ngo ije mu bintu vya panic buy ngiye kuri naka kubera ko mbuze Nico ico nabaze kubona nuko Deco numunyabwenge cyane aricara agatekana akiga ngo mbe nindakenewe muri uyu mwanya eski jambo ry'umumenyereza ryo rifise uruhe ruhara mu byo tugiye gukora Barcelona ndayibona nka equipe igiye kubanza kwicara itekane imenye neza ngo dukeneye iki eske twobaho atamukize Nico Williams hari shock yabashitse mvango yobasize mu nyubako za Barcelona nivyo no mukinyi bari bakeneye babuze mugabo no munsi Barcelona ni equipe no munsi iri kuva mu bibazo novango vy'ubukene ni equipe uno munsi ifise shwan zirenga zibiri nivyo mu gihe bo dispose amafaranga kuko uno munsi je ndibaza ko ndanizera ko kimwe mu bitumye Nico adasinyira Barcelona si kibazo c'amafaranga ni kibazo c'amadidane no kutizera projet za Barcelona kwane go mukinyi n'abamwegereye. Yes. Je pense pas ko yobara amafaranga. Kuko no munsi nimba yona raporo amaze kuronka ubutumwa buva muri ariga ngo mvugo muhagaze neza murashobora kuva mu bibazo by'ubukene Barcelona ikakugarantisa uri nikati miliyoni 62 iwacu si kibazo twinjize ayarenga 90 na ati kandi niki naco twizere tuzokwandikisha kandi kindi naco simbona ko Barcelona za gutanga miliyoni 62 kumukita zo kwandikisha ngukinisha ntibishoboka ntibikunda umukinya mse profile nka Nico Williams jera mbona harabaye kutizera cyane projet za Barcelona ibi byose biva kuri iki kibazo cha financial fair play cyafashe FC Barcelona. Hano Barca ni hombye canke Nico ni wahombye ninda hombye mwino dossier Nico Williams ni wahombye muri dossier gusumba ko Barcelona bihombye muri Barcelona ni hombye muri dossier. Okay, uti kubera iki Nico Williams yerekanye inshuro nyinshi ko ari umukinyi ukunda kuba muri equipe yitwa Barcelona kandi Barcelona nayo ikamugarantisa ngo tuzobura byinshi dutwara ariko bike mu bishoboka mu bikombe tuzobitwara. Kivuze ngo Nico Williams n'umukinyi yaragiye kuba muri equipe ya Barcelona akazosiga hari kintu azokwereka abana kiri mu kabati yatwaranye na equipe ya Barcelona gusumba uko yo bitwara ari muri equipe yitwa Athetico Bilbao. Barcelona ntihomvye kubera iki iyo irafise showa zindi zibiri canke zitatu zikurikira kuri Nico kandi twemeranya ko zishobora kuba nziza kuri Barcelona gusumba Nico. Niko mpamvu twamubona nk'umukinyi mwiza kuri equipe ya Barcelona nuko twemeranya ngo ubushobozi arabufise kandi n'umukinyi wa projet gihe kirekire. Bitandukanye nuko twiyumvira Luis Diaz kuvuga ngo ku myaka 28 n'umukinyi azagakora sezo zibiri zibaye nyinshi zitatu hanyuma kagenda ariko twese tukavuga ngo Luis Diaz arafise vyinshi asumvye Nico Williams avuga ngo Rafael Leao arafise vyinshi asumvye Nico Williams ariko Barcelona ntacihomvye muri Nico Williams gihambaye cyane kuko irafise izo shwa zindi ishobora kujako itanazigiyeko.
Rafinha na Lamine Yamal baraberetse ko izi mpande bozikina bozikora ahubwo Barcelona n'ikintu bagiye gukora Ediniki Jenchambona bagiye kurondera abakinyi batabashira kuri press yo kuvuga ngo dutegerezwa kuzokina ahubwo babandi baza kuba muri Barcelona biberewe nka Ferran Torres uramu mwanya wa equipe nkene ndayifasha ariko mu gihe bakizigenza bamwe dusanzwe tuzi ko bayoboye hano bari mu kibuga turicara dutekana Rafinha babandanye bamukoresha ku ruhande rw'ibubamfu Lamine Yamal agumana uruhande rwiwe rw'iburyo si ari Daniel Olmo si ari Robert Lewandowski aja kuri attack de point baraza kubimenya ikindi naco wibuke hari offre babonye y'umugabo yitwa Fermin Lopez baranka kumutanga kivuze ngo bari babizi ko umwanya wari wose hashobora kuba ikibazo kizotuma Rafinha batamukoresha nka nimero 10 nimba umumenyereza ari yifuza kuzomukoresha nka nimero 10 akavuga ngo turondere umukinya azoja mwarujya ruhande rwa Rafinha kugira ngo tuzomuhindukize tumuzane gukina nka nimero 10 ariko ntitwihute tubanze turindire tugumane umwe mu beza twari dufise ashobora kudufasha kuri ijya poste mu gihe bizokwa nka Rafinha azoduha service tubona sanzwe duha kwa ruriya ruhande Abdurati ino dossier nikayihombeyemo gusumba uko Barcelona iyihombeyemo nuko rero nayo makuru yazindutse yandikwa na Mundo Deportivo. Nico Williams ni byinshi biri kuvugwa ni na byinshi biri kwandikwa